umuntu nagukunda Imana ishimwe ko yagukunze natanagukunda umusengere nyene umusengere kuko umuntu adakunda uyundi naba yatewe parakibwirizwa twasigiwe rikuru risumba yandi n'urukundo iyo ubere maso ububabare burimwo cyangwa uri kuracamwo ahantu niho ushobora no gukomerera ubu nta kintu kibi woza kumvuga cyo tuma nongera kubabara cyangwa ngo nkomereke ngo wamvuze cyangwa kuko nije naje habona kugira ngo mvuge kushaka urashaka kurabona umuntu ushaka umuntu akuraba akumva yovuga akavuga kuri mwiza undi akavuga kuri mubi mbega avuga uko ubwenge bwe bumuhaye kuvuga so ariko wewe ikiza nuko tokwita kuri ibyo nyene uko bwiye neza uvuga ati murakoze kuko nabonye neza yuko n'umuntu ashaka kubwira neza uyu munsi onyera kubwiye neza ejo akongera akabero nyene wa muntu wanyene wakuvuga neza akabero nyene wongera ukakuvuga nabi nuko turabasengeye abantu mvuga n'abandi butokwira mutavuze nabi nukuri umwami Yesu abagendere nukuri abaruhure kuko murarusha babigize nk'umwuga kandi umwuga udahemba udahemba pe uwo mwuga ntuhemba ko Satani ntacafise ngo azoguhembe kiretse Imana izoduhemba ubugingo budashira haleluya amen turakeneye kumenya Mimi hari igikorwa kiko kirategurwa itariki 15 ego z'ukwa gatandatu iyo tariki nyene ya 15 niho hari kuba na firme bari bateguye ibikorwa vya Fanny Lavine ego ntivyabahungabanije gatoya ku buryo muhuriza igikorwa umunsi umwe nibaza kwihungabana ritobura kuko abantu bakora ibintu bimwe bice bigonganira ku munsi umwe kandi ari ibintu bikeneye abantu umwe akeneye abantu n'undi akeneye abantu kuko ndazi yuko abafana ba Fanny Lavine ni nabo bafana bawe abafana turabahurizako murabahurizako Hello fam, nizere ko meze neza, nizere ko muherere mwese mumeze neza cyane. Twagarutse na Yagatech TV, utaragira subscribe anyaragase agire subscribe. Nkuko mubibona imbere yanyu turi kumwe na wa mwigeme mwiza. Umwigeme wonye n'umuntu uvuga ati wow, ati Imana irazi kurema. Bujyanye hari abantu bavuga ati harihe abantu Imana yitondeye mu kurema n'abandi peut-être ndazi. No kumwenyura kwe wonye n'urabibona ati ego ni Mimi Mire muramuzi mafirme agiye atandukanye novuga yuko jewe ndamuzi n'umukozi reka ntaramwitije amajambo tubanze tumuramutse aramutse abakunzi ba Yagatech TV umeze neza ego meze neza cyane gose urumva navuga nk'umugeni baje Ndabutse abakunzi ba Yagatech TV Mimi. Abakunzi ba Yagatech TV ndabaramukije cyane amaro y'Imana bane namwe kandi yongera bane na Mimi ayabifurije. Amen. Washaka kudusengera kugira tutangure ikiganiro turi mu mafuta y'Imana. Ego cyane kadusenge. Okay. Mana turagushimiye cyane wakoze kuduha umunsi mwiza nk'uyu izina rya Neshigwa hejuru tukaritsikira kigana tugiye gukora urabana natwe. Ibyo tuvuga byose bibigwesha icyubahiro ntabari twebwe tugaragara ariko izina ryawe rigaragara muri twe ni mu izina rya Yesu tubisabye amen umva ko tutanguye mafuta y'Imana tutanguye umuntu bw'Imana gatsi kigano kiraza kugenda neza cyane turakeneye kumenya Mimi hari igikorwa kiko kirategurwa itariki 15 ego z'ukwa gatandatu bimeze gute niho muri mbega Yagatech TV nidushaka gusiya hategerezwa byifashe gute bimeze gute bimeze neza ndi mu nteguro urana ko ukuntu wambonye wayibonye ngendana imizigo ndi mu myiteguro ya Rokenze z'ukwa gatandatu aho tuzoshira ku mugaragaro filme ndishasha yitwa Cira Munda
cira mu nda ego izobera kuri Ozone Galaxy hano mu Ngagara iri muri quartier 7 kujya buconyorero rana iri kwikaburimbo ya iri kwikaburimbo shasha cyane hano heza hashasha kabisa boneka ko na kari hashasha yihe sino wambesha oya nukuri kandi mvuze kandi naheze sino wambesha oya nukuri ni heza cyane abashaka kubona muzoze mwirabire rero ndi mwiteguro y'ivyo birori kandi Imana nizo tuma bigenda neza ya uboneka ko iyo firme yitwa Cira Birarura yitwa ajya ngo yitwa gute numvise ngo Cira Birarura ayo mboneye muri yaga okay komama okay ni filme shasha ndi mu gusohora ntufite ubyumva Imana iri mu mutwe wawe kwe okay niyo mumaze imisi mwandika muri yaga antuka ukuntu ndababona ko mujye ku yindi mpwenda idasanzwe okay uko turakubona muri iyo filme yitwa Cira mu nda ya Cira mu nda iboneka ko umenga ni filme iri kwitegurirwa cyane irimo n'abakinyi ubona yuko uvuga ati abakinyi kwe tubamenyereye bakora ibintu bidasanzwe gose est-ce que kukira ukorana n'abajyanye byakujemo gute byagenze gute nibo casting yanje nibo yaguye ko nyine nibo nari nkeneye ego nibo wari ukeneye na filme yanje kuntu imeze okay iyo la 15 ni watubwiye kwinjira tuzokwinjira ari ku buntu bimeze gute kwinjira n'amafaranga 10,000 ku muntu wari we wese hanyuma hazo hariho n'amatike ya sponsor ku bantu bifuza gusupportinga n'amatike azoba ahari ego n'amatike azoba ahari ya sponsor abantu rero mukeneye gushigikira abakunzi ba Yagate TV muze dushigikira umwigeme wacu ni tariki 15 z'ukwa gatandatu biboneka yuko ari gikorwa ntikiba gisanzwe wapi ndabona ko umengura narusha cyane no baso birabone nihagaze no baso birabone cyane nirukanga ne kumenga niyo firme umenga uri kurashiramo inguvu cyane gose ego n'izindi waradishitse ni kubera iki none nandi stabizi mimi ni kwiki iyo film uri kurayishiramo inguvu zawe zose ni kubera iki nakaburimva ko biri kose tuzobimenya tuzagaruka kubivuga canke ni kubera ntivuga ati ino firme je nariyumvirane ino firme mimi ego yarasoye izindi firme kandi nziza zikundwa n'abantu none kubera iki iyi tubona yuko umenga ariko arayishiramo inguvu cyane iyi film ifise amateka yayo ko mbere tuzogaruka kuyavuga nitwa muri lasuma ego tuzoyimenya inyuma ya lancement ko ino firme ifise amateka menshi cyane turakeneye kumenya twarabonye ugira ingendo nyinshi ugenda mu Rwanda ukora amafirme mbega turakeneye kumenya ukuntu ubona firme zino iwacu mu Burundi ukuntu bazifata n'ukuntu mu Rwanda uko wagiye ndazi warakenye amafirme atari make mbega uko bafata firme hariya nino niko babifata bimeze gute hariya filme irahabwa agaciro cyane cyane gose ariko nino nabwo bitanguye kuza buke buke ubwo turagera ku rugero hariya kabisa filme iri kurundi rwego nyene bageze hari indi ntambwe bamaze gutera ariko natwe si bibi cyane ariko biraza yaho tugeze hano tukangirana abantu mukina amareresi murashima ubwatsi kuko mbere ndabizi yuko nta muntu yitaho kuraba filme ndundi mbega kare ntivyaba novuga gute ntivyabaca intege kubona yuko hariho ibintu kuko muriko murakora ariko abantu batariko barabiraba oya kuko igajya ibikorwa byiza birivugira rero ntushaka kubwira abantu ngo ngwino murabe ibintu byanje ngwino wekora ibintu byawe hama ubipostinge biha bigomba kubiha umunsi umwe bazovyugurura babirabe hama bwa bundi abarundi kazi nabo bakora abarundi barakora amafilme meza nk'aya hama guhera umunsi bazoza baraziraba je nagenda nkinaye nyinshi cyane abantu benshi tunyene nk'abakizwa benshi ntaraba ibintu by'amafilme ari gihe batabiraba
ko nyene ko nanje ndi muri bo nkabahereza bakaraba cyangwa bakaraba stati yanje bagafungura bakaraba bagasanga ni za filme zirimo ubutumwa bwiza zirimo message tukabundi nyene guheceka kambwa ati mimi turagushimira cyane watumye dukunda filme ndundi watumye tuziraba n'abanyamahanga benshi rero filme ndundi ni nziza muze muraziraba antuka hari indi ntambwe tumaze gutera uko twareje uyu munsi siko turi wavuze ikintu cy'abakizwa benshi usanga batabyitwararika kubiraba bumva nyene ibintu by'amafilme nyene mengana ibintu bayibona kumengana ibindi bintu eske nka wowe ubarimo ntibakubwiye ati mimi ibyo bintu giyemwo igihe wabitangura bavuga ati mimi ibyo bintu urimo nona yuko bizova bigukura mugakiza byagenze gute ngiye kubijamo nta numwe nagishije inama narabigiyemo nyene uko nyene n'umutima wanje nta sinova ngo hari cyahindutse mu buryo bw'imwemo ngo ndagwa canke ngo hanja mu ngeso nta oranjemo kubera filmo ahubwo byatumye mbere nongera ntera n'indi ntambwe yo gusenga kuko bisaba izindi imbaraga z'Imana mu kugira ngo ushobore kubibamwa neza bino bintu rero usibye ko byanyegereje Imana cyane ntibyankuye ku Mana rero gusa nyene mu ntango hari nka hore wakina ugasanga nk'abantu baca bagira screenshot bataravye n'ivyari biko birakogwa baca sanga bayihererekanye abati bino bine hatari kweri ariko jewe ndakomeza inzira yanje y'agakiza ndakomeza niba naja gusenga ndakomeza ndaja gusenga niba naja mu gitaramo cyo mwijoro nkaransenga nkakomeza nkigira mbega nta cyahindutse mu buryo bw'imwe novuga ngo cyatumye mpungabana kubera ko nagiye muri film kumbure bari kunyegera bakambwira iyo babona hari izindi ngeso nadukanye zitandukanye n'izo nari mfise ariko barantera intege cyane nka pastor barantera intege agati wow courage iki kuko nta ngeso babonye nadukana ntaho ramfise twarabonye ama platform menshi bansoro bapostiga lancement yawe bande turavuga ati burya soro barafitana imigenderanire na mimi bimeze gute kubera n'abantu benshi bavyibajije nitureka kuvyibaza kuko turabizi yuko iyo bavuga ngo bicu inkuba zibiri ntizisangira ibicu inkuba ninde igicu ninde mwese muri firme era iyo tubibonye twiyumva tugira curiosité ahubwo nibaza ko ari kuya kuntu nsoro yimereye akunda kwiba kumenga ari wenyine ari izole aya kweli soro nyine none soro twatangiye filme bango nazamukiyemwo yitwa ishusho y'umuntu twarakinanye kandi nyine turazinanye kuva kera nyine bakina no mu mafakazi hehe kandi ni nka brother wanje ni inshuti yanje pe ni inshuti yawe iyo tariki nyene ya 15 niho hari kuba na firme bari bateguye ibikorwa vya Fanny Lavine yego ntivyabahungabanije gatoya ku buryo muhuriza igikorwa umunsi umwe nibaza kwihungabana ritobura kuko abantu bakora ibintu bimwe bice bigonganira ku munsi umwe kandi ari ibintu bikeneye abantu umwe akeneye abantu n'undi akeneye abantu niho buri hungabana gusa nta birenze byabaye cyane ko na Fanny yacahindura itariki yarahinduye itariki ukibona yuko harimo gushigikirana ya hagati yanyu ku buryo umuntu acahinduye itariki avuga ati reka basi jewe ndavyigiza imbere ku buryo bitaza guhurirana kuko ndazi yuko abafana ba Fanny Lavine ni nabo bafana bawe abafana turabahurizako murabahurizako ukibona yuko aba ari ikintu kimeze neza harya firme ndundi iratanga kanoti gakuye kwe canke umwe mubikora nk'umwuga uvuga ati twe niko dukunda gusa mvuze ngo nta mafaranga itanga kandi atakandi kazi mfise wocumbaza ati none ubayeho gute voilà ariko irariha biterwa ariko nyene kandi sinovuga ngo ariyo menshi ku buryo wobwira umuntu ngo heba akazi kawe ngo uje gukina filme oya gusa nyene kuba birimo neza kubimana imaze kugeraho igejeje bakashobora kuronka ibiraka hirya no hino barabaho nk'abandi bose no tuvuge kariyo kanoti
ariko si cane gose turacakora nyene kugira ngo basi batoyi bacu bari inyuma bazoyaronke gusumba twebwe yaba mu bakuburira inzira bazoronke amafaranga gusumba ayo mwebwe mukorera ni nta gihe cashitse uriyumvira guheba firme ego hari habaye iki ari abantu banciye intege ngo naho nzogera ngo we naramuzogera barandaba karaba ukuntu meze umva hari abantu baze ngo kuri kuba uri kwitwa umukingo no kubura umuntu nyene asaragurika cyane nanje kuri nyene naye nimereye barandaba bakavuga ati wewe wapi kwera inama y'uko tuguhaye tugenda babara ndarira ndagira ikintu mvano bivamwo ariko nkumva umundi mutima ubwira ati bandanya kinumvira wa mutima ubwira ati bandanye mera bagutuke mera bakubwira bashaka ariko nuronka ahantu baguha gasene kame ngo gakine uzugenda ugakine kandi uzugakore byo yaranje ugakore neza aca ndabandanya rero okay ndakire kumenya ikintu muri no carrière yawe ndibaza sigihe gito ukinyama firme kandi sina kinini gose nta ikintu cakubabaje cane muri no carrière ni kujya kuntu usanga ubuzima bwawe basi bitakagombye kuja habona ugaca usanga nyene bwagiye hanze mbega abantu baragucukumbura mpaka bakamenya ati nimavuka bavukana n'abana bangana ukuntu kuko wabimbajije kandi sidi kubeshe arafise abavyeyi cyane n'abafise bakamenya nyene details z'ubuzima bwawe nyene bakabwinjiramwe indani ubushoboka kuko hari nubwo mutamenya kandi tutababwira mugabo bwabo ndi bwose buba bushoboka kabisa bakabushukumbura rero kubera ko nje nari umuntu adakunda ko nyene k'ibintu byanje nyene bija nyene ngo bije public bati bino bintu kweri numva nyene birambabaje wisanze nyene hari abaza bakavuga ibintu ubuzima bwawe hari abakubeshera hari abakuvuga ivy'ukuri numva nyene ntibinezereye ariko ndavuga ati niko niyemeje kuja muri bino bintu nyene kandi nyene burya bavuga umuntu babona batabona ntibashobora kumuvuga isiri kirambona nyene bagomba kugucukumbura nyene uko bavyumva bakavuga ibibarimwo ibyo bashaka byose ariko iciza nuko no focusinga kucatumye banje ahantu ngo bambone donc ntiwigera uvuga ati jewe igihe cyose bakuvuze bakakuvuga nk'ikintu ngo utanazi bakakuvuga nabi ntiwigera wita kuri ayo majambo yabo sinigenda nyene ubwa mbere nkibona byarantunguye nyene nkumva birambabaje ariko nyene uko burya mu babare nyene buriya iyo ubere maso ububabare burimwo cyangwa uri kuracamwo ahantu niho ushobora no gukomerera rero kome byambabaje byaranankomeje narakomeretse ariko nkomerezwamwo muri ubwo bubabare nyene ndakomera nyene nukuvuga ngo ubu nta kintu kibihoza kumvuga cyo tuma nongera kubabara cyangwa ngo nkomereke ngo wamvuze cyangwa kuko nije naje habona kugira ngo mvuge kushaka urashaka kurabona umuntu ushaka umuntu akuraba akumva yovuga akavuga kuri mwiza undi akavuga kuri mubi mbega avuga uko ubwenge bwe bumuhaye kuvuga so ariko wewe ikiza nuko twakwita kuri ibyo nyene uko bwiye neza uvuga ati murakoze kuko nabonye neza yuko n'umuntu ashaka kubwira neza uyu munsi onyera kubwiye neza ejo akongera akabero nyene wa muntu wanyene wakuvuga neza akabero nyene wongera ukakuvuga nabi navyo narabibonye that's why umuntu ibyo yovuga byose notoke umva ushaka kuvuga ikivuga hama umva niba aribwo wumva uruhutse mu mutima wawe ati we ntiwivugire nta kiruhukire no kuri mu mana bararuhuka canke sinzi bati ntiwivugire kumvuga neza aribyo wumva yuko byo kuruhura canke aribyo mva bavuga muri ako kanya iruhukire mwana w'Imana kumvuga nawe umva aribyo navyo byo guha amahoro nabwo nyene kari akamahoro azananye mu kuvuga nawe umuntu aya nasinzi ko niyita ayo mahoro nawe cha tuyita gute amahoro amahoro aza ari kuvuza umuntu nabi aya mahoro nta zina ndafite yari gusa birashika
ari umuntu avuga ati abantu batavuze nabi yumva kumenga asha ahubwo umenga ubuzima nibwo buhagaze no kuri bararusha no kuri murakeneye Yesu ngo baruhure yo tubasengera nuko turabasengeye abantu muvuga n'abandi butokwira mutavuze nabi nukuri umwami Yesu abagendere nukuri abaruhure kuko murarusha bantu b'Imana amen bantu b'Imana murarusha nukuri bararusha nukuri gusa twabasengeye kandi Imana ibaruhure kandi Imana yumve gusenga kwacu hari abantu barahari umunsi utohera batavuze nabi naka badakrititse naka bo kumva nyine mbega babigize nk'umwuga kandi umwuga udahemba umwuga udahemba pe uwo mwuga ntuhemba ko Satani ntacyo afise ngo azoguhembe kiretse Imana izoduhemba ubugingo budashira haleluya amen 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 ganja mu Imana dushimira Imana abakunzi bacu ba Yagate TV ndetse n'abakunzi ba Meme mubandanye mushigikira ibikorwa byacu kuko uno munsi barashamo inguvu n'ukuri cyane nyinshi gose nyinshi bararuha baragenda hirya no hino baraduga imisozi baragenda he kugira ngo babazanire produit imeze neza kugira babazanire igikorwa kimeze neza ejo nejo bundi muzokuremwo inyigisho hari umuntu ashobora kuruhuka abonye affirme hari umuntu ashobora kumva yuko nk'ubu iyo umuntu aje kubwira ati no kuri turakunda ibikorwa byawe turakunda ukuntu ubumeze turakunda nyene ukuntu nyene wactinga wowe bifata gute icyo nizera nuko nta muntu yonkunda atari Imana imuhaye kunkunda bien sûr rero uko ndavyifatamo ndabishimira Imana d'abord hama uwo muntu nkamubwira nti murakoze dushimira kwanza Imana kuko Imana niyo yatumye ivyo byose bikunda ndetse niba yatumye uwo muntu kuko nje Imana hari ikigwa yampaye nkishika muri bino bintu avuze ngo ifilme nazamukiyemo iyo filme nkizamuka abantu benshi barankomera amashi barambwira ati turagukunda ariko haciye iminsi mike haza challenge babandi nyene bavuga ko bankunda nibo bahindukiye barantuka nayo mpamvu ni kintu Imana ashatse kunyigisha kugira ngo nabwo nzogera hehe abantu bakankomera amashi nzibuke yuko abariko barankomera amashi ari bashobora no guhindukira bakantera ivyatsi that's why umuntu nagukunda Imana ishimwe ko yagukunze natanagukunda umusengere nyene umusengere kuko umuntu adakunda uyundi naba yatewe parakibwirizwa twasigiwe rikuru risumba yandi n'urukundo ya rumva ko aba ari umuntu wo gusengera aba ari umuntu wo kwicarira ku mavi Imana ikamugirira neza ikamuhereza urwo rukundo ya tugushimire Mimi kuba icambere mbere watwitavye nizere ko n'igindi gihe nitwaguhamagara uzoza asha unyaruka ko numwana mwiza ariko gashayire n'ubwa mbere mbonye ya numwana ya urazi hari ukuntu Mimi hari ukuntu ushaka kuganira n'umuntu ukavuga ati uyu muntu vraiment ukuntu gusa ariko uraganira uno muntu n'umuntu mwiza nibyo bivuze nibyo kuko hari n'undi uganira nawe akakugara ko canke akakwishura mu buryo butaryoshe kubera ko nasomye ijambo ry'Imana birimbwira ngo ubugwaneza bwanyu umenywe n'abantu bose. Murakoze cyane. Merci beaucoup abakunzi ba Yagate TV wakurikiye nk'iyo kiganiro ndibaza ko hariyo amajambo 2 canke 3 yashoye kumuruhura ndetse tubandanye twitegura igikorwa citariki 15 z'ukwa gatandatu ndibaza azoba ari lancement isa neza kuko biraboneka ko bariko barayitegurira ari ibintu bimeze neza nivyo abasirimu rero muzoze dushigikire ino mpano yacu twahawe bantu b'Imana twarayihawe na Rugira muzoze tuyishigikire muzoze badushigikire baza ari benshi nuko muzoze mudushigikira benshi cyane batubwiye ko badukunda nasanze gukunda niba bivuga gukunda barabikora kandi urukundo rw'amajambo hararugarukira ari urukundo rw'ibikorwa ahantu hose ruragerayo rero muzoze mudushigikire ni byiza cyane ni byiza yego murakoze merci beaucoup merci bese nka kuri kiganiro hasta la vista.